yagezweho ariko aravugwa. Inkuru iri kuvugwa cyane nirekurwa rya Alain Guillaume Bunyoni, ariko irekurwa ryiwe rikaba ririko riravugwa ko vyinshi ukuntu Bunyoni yakiriwe ahejeje kurekurwa ibohero, imvo zatumye arekugwa, ivy'ubugwayi bwiwe ndetse n'ivy'ubutungane politike ndetse no guhangana gukomeye kuba kuri hagati mu bihangange vy'umugambwe CNDD-FDD, ukwitegurira amatora, ukwerekana isura nziza ku mukuru w'igihugu yagenwe ngarongore ubumwe bwa Afrika, Union Africaine. Ese ibi vyose vyoba bigendereye iki? Vy'ukuri ukuri nukuhe? Ivyo vyose ni ibiriko biravugwa inyuma yirekugwa rya General Alain Guillaume Bunyoni, igihangange mu mugambwe CNDD-FDD, ndetse akaba ari n'inkingi ya mwamba mu nzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo vyose nivyo tugiye kugarukako muri kano kanya. Shobora kuba utarafyonda kuri subscribe, urashobora gukoresha kano karyo ugafyondako kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. General Alain Guillaume Bunyoni yoba agiye kujanwa kuvurizwa hanze y'igihugu. Abenshi mwakomeje kwibaza, ese Bunyoni nk'umugorogwa upfunzwe arashobora kuja kuvurizwa hanze y'igihugu? Ese amategeko arabimurekurira? Ivyo vyo rwose ntawo bitebako, kubera ko Bunyoni yararekuwe kandi ntashobora gusubizwa mu ibohero. Benshi bavuga ko ivya Bunyoni gupfungwa kwiwe yapfunzwe ku mvo za politike, ntiyapfunzwe n'ubutungane nk'uko vyavuzwe, kuko no mu mburano ziwe vyarumvikana ko Bunyoni afise ingingo kandi yerekana neza ko apfunzwe kubera kutipfurizwa iciza na General Neva, ndetse anerekana ko ubutungane bukoreshwa ni mu gihe ubwo butungane butari bufise ivyagirije bifatika byo kwagiriza Bunyoni, ahubwo yari nk'umukino wa politike ndetse n'intambara yo guhangana hagati y'abakeba, no kuvuga hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere. Bunyoni rero gusubizwa mu ibohero vyo ntibirimwo. Kare twabahaye amakuru avuga ko Bunyoni aremvye cane, catumye Perezida Ndayishimiye amurekura, nuko yabona ko atakiri umuntu amuteye ubwoba, atakiri menace canke threat kuri we ndetse no ku butegetsi bwiwe, gutyo rero akabona ko yamuhejeje. Ariko nanone harimwo n'ibindi vyinshi binyegejwe inyuma yirekugwa rya General Alain Guillaume Bunyoni, ari vyo tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Mwese rero mwigire hino tubane muri ano makuru. Turaza gukoresha imyihwezo y'abakurikiranye dosiye ya General Alain Guillaume Bunyoni, yoba abahinga mu vya politike ndetse n'amasoko yatandukanye mu mugambwe CNDD-FDD, ndetse n'ibiriko biravugwa bishobora gukurikira inyuma yirekugwa rya General Alain Guillaume Bunyoni. Ikinyamakuru co mu Burundi SOS Media Burundi canditse inkuru kivuga kiti Burundi irekugwa ry'agateganyo rya Colonel Michel Kazungu n'uwahoze yari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Gitega kuwa 12 Ntwarante 2026, abagabo babiri bamenyekanye mu madosiye akomeye mu butungane bararekuwe vy'agateganyo mu Burundi. Abo ni Colonel Michel Kazungu yari yaciriwe umunyororo wo guherayo yagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bikanka muri 2015, n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nawe nyene yari yaciriwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Colonel Kazungu yarekuwe ku mvo z'amagara yiwe. Colonel Michel Kazungu yahora apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega mu mugwa mukuru wa politike. Yaronkejwe uruhusha rwo kuva muri iryo bohero ku mvo z'amagara yiwe kubw'amasoko atandukanye. Kubw'ayo masoko, iyo ntwazangabo igwaye hepatite C igeze kure, igasaba gukurikiranwa n'abaganga babinonosoye. Kuva muri Nyakanga 2024, abo mu muryango wiwe bagumye basaba ko yokungururizwa i Bujumbura, umugwa mukuru wa politike, ahari ibitaro bifise ibikoresho bikwiye hamwe ndetse n'abaganga bashobora kumuvura neza. Ico gisabo ariko nticari bwemegwe gushika ubu. Iyo ngingo rero yo kurekugwa vy'agateganyo ikaba vyatumye haba ukwiruhutsa n'umwizero mu gupfungwa ndetse mu bapfungwa bo mu ibohero rikuru rya Gitega. Iyo ngingo iraduha icizere twebwe, niko umwe mu bapfungiwe
muri iryo bohero rikuru rya Gitega yabwiye SOS Media Burundi, ariko akaba atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana. Koroneli Kazungu yari mu ntwazangabo zari zagiriwe n'urubanza. Muri urwo rubanza harimwo dosiye yo gutembagaza ubutegetsi vyanse muri Rusama mu mwaka 2015 vyabaye mu Burundi, bigatuma hahagarikwa abantu benshi mu kivunga, imanza no gucigwa imanza mu gisirikare, mu gipolisi ndetse no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kubw'amakuru yacu, umushikirizamanza Kizigenza wa Republika hamwe n'uwurongoye igendereza mu gihugu bakaba baheruka kuja Gitega kuraba ukuntu amagara yiwe amukitse. Iyo ntwazangabo ituruka mu gisirikare ca kera c'u Burundi ex-FAB cari ciganziwe n'inkenkwa z'abatutsi imbere yinjizwa mu gisirikare ry'imirwi y'abarwanyi b'abahutu inyuma y'amasezerano ya Arusha. Michel Kazungu aracari umwe mu basirikare bamenyekanye cane mu vyabaye mu mwaka w'2015. Alain Guillaume Bunyoni nawe nyene yararekuwe. Uwo munsi nyene wahoze yari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nawe nyene yararekuwe vy'agateganyo kubw'amasoko atandukanye, harimwo uwumuburanira Placide gato ndetse n'umukuru w'ibohero rikuru rya Gitega. Kubw'ababibonye, uwo yahoze ari igihangange mu butegetsi yavuye mu bitaro vy'akarere vya Gitega hari isaha 7 z'umuhingamo kuri uwa gatatu, aho rero yaramaze amezi menshi agwariye. Yari mu cumba inomero 21 mu vyumba vy'indembe, acungerewe n'abaganga hamwe n'umurwi uraba ivyo guhema, bivuze ko Bunyoni yarameze nabi ashitse kukuka kanyuma. Inyuma yo kurekugwa, abapolisi n'abakozi bigendereza bari baravuye mu micungararo y'ivyo bitaro. General Bunyoni akaba yavanywe kuri ivyo bitaro n'imodoka yo mu bwoko bwa V8 aherekejwe n'umutambukanyi wiwe ya Sente Niyonkuru. Ariko nanone andi makuru akavuga ko inyuma baje kubona ko Bunyoni ashobora gucikanira mu nzira, bagaca bazana ambulance akaba yimushikana muhira. Kubw'isoko mu buvuzi aracarembye, yaramugaye kandi afise intege nke, yaragwaye ingwara y'igisukari igeze kure. Amasoko yegereye iyo dosiye akaba avuga kandi ko yoba yaragize ikibazo co mu mutwe kubera imyaka 2 amaze ari wenyene mw'ibohero rikuru rya Gitega. Uyahoze ari inkingi y'ubutegetsi yaciriwe umunyororo wo guherayo, none ararekuwe, ariko hakaba havugwa vyinshi nyuma yirekugwa ryiwe, ivyo turaza kubigarukako. Uyahoze ari umukuru w'igipolisi c'u Burundi, umushikiranganje w'umutekano, mu nyuma akaba umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yafatwa nk'umuntu akomeye muri CNDD-FDD, wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu ukaba umugambwe uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005. Kuwa 27 Ruheshi 2024, Sentare Ntahinyuzwa yari yemeje ko imuciriye umunyororo wo guherayo. Mu vyo yagirizwa hakaba harimwo guhungabanya umutekano w'igihugu, kugerageza gutembagaza inzego z'igihugu, kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, guhungabanya umutekano w'igihugu, gutunga ibigwanisho ataruhusha. Ubutungane bukaba bwari bwategetse kandi ifatwa ry'amatungo yiwe yose atamenyesheje n'ihadabu ry'imiliyaridi 22 n'imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi. Ikimenyetso ca politike coba arico catumye Perezida Ndayishimiye arekura uwo mujenerali. Kubwa benshi mu bakurikiranira hagufi vya politike y'u Burundi ndetse n'akarere, bavuga ko irekugwa ry'ivyo bihangange bibiri rishobora kuba ririmwo imvo za politike. Kubw'umwe mu bamenyesha makuru muhinga mu karere, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yafashe intebe ihanahanwa y'ubumwe bwa Afrika ngo yoba ashaka kwiyerekana neza mu makungu. Iyo cabwenge ikaba yavuze iti, mu kurekura umuhutu n'umututsi, umukuru w'igihugu agomba kwiyerekana ko ari umuhuza nka Sebarundi, niko agira umwihwezo. Uwo musesanguzi abona kandi ko ivyakozwe bishobora kuba biri mu myiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2027, mu gihe ubutunzi bwifashe nabi cane, bikarangwa n'igihe kirekire giheze atabitoro ndetse n'ibindi vyinshi vyasubiriye kuba umuzi w'ibuye bigakena mu Burundi. Ibimenyetso vy'ikigongwe biguma vyiyongera, aho izo ngingo zibaye indwi imwe inyuma y'indwi imwe yirekurwa ry'abamenyesha makuru babiri Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwimana. Ifungwa rya Sandra Muhoza ryabonetse nk'ikimenyetso cicinyizwa ry'ibimenyesha makuru mu Burundi, nayo Kenny Claude Nduwimana yaronse ikigongwe c'umukuru w'igihugu
inyuma yo kumwandikira amusaba imbabazi nk'uko uwo mukuru w'igihugu yari yabitangaje ku mugaragaro muri Kigarama guheze. Izo ngingo zitandukanye zikaba zishobora kwerekana ukwiruhutsa mu vya politike mu Burundi, nubwo gushika uwo mwanya abategetsi mu gisata c'ubutungane bataramenyesha ikintu na kimwe gucatumye barekura abo bantu vy'agateganyo. Haravugwa iki vy'ukuri? Ibintu biriko biraba mu Burundi birimwo ibintu vyinshi abantu bamwe n'abandi badashobora kuba bazi batamenya vy'ukuri. Impamvu zatumye Bunyoni arekugwa, bamwe bavuga bati ni imvo z'amagara yiwe, abandi bati izo ni imvo za politike zitumye General Alain Guillaume Bunyoni arekugwa. Bunyoni yari yafashwe mu kwezi kwa kane mwaka 2023 acirirwa umunyororo wo guherayo, akaba yarekuwe ku mvo z'amagara yiwe nk'uko ubutegetsi bwabitangaje. General Alain Guillaume Bunyoni ifungwa ryiwe rifatwa ukwinshi, ifungurwa ryiwe naryo rifatwa ukwinshi. Nk'uko General Alain Guillaume Bunyoni yari yapfunzwe ku mvo za politike, abahinga bavuga ko n'ubundi yapfunguwe ku mvo za politike. Ivyo vy'amagara yiwe ngo vyo nivyo guhuvya amaso abantu. Alain Guillaume Bunyoni ni ikimenyetso kitabesha c'ukuntu ubutegetsi buhanganye kandi harimwo inguvu zisumba izindi. Alain Guillaume Bunyoni akaba yarekuwe nk'uko ubutegetsi buvuga ko ari ku mvo z'amagara yiwe, nayo uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere akaba yaramaze imyaka itari mike ari igihangange mu Burundi, akaba ari n'umwe mu bihangange vyagize uruhara mu iyubakwa ry'ubutegetsi bwa CNDD FDD ndetse n'inzego z'umutekano. Akaba yari yafashwe ku igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa kane 2023, akaba yaraciriwe urubanza, akaba iburanishwa ryiwe ndetse n'ivyavugiwe mu mburano ziwe vyarateje uruhagarara mu Burundi ndetse biranacanisha mu bihangange mu butegetsi. Urugendo rwa Alain Guillaume Bunyoni mu vya politike, umutama w'imyaka 53, rukaba rwararanzwe n'ibintu bitari bike. Mu myaka irenga 15, General Alain Guillaume Bunyoni yararonse ibibanza bitari bike kandi bihambaye mu gihugu c'u Burundi, aho yagize uruhara rukomeye cyane mu kubaka inzego z'umutekano mu Burundi, aho yarongoye igipolisi c'u Burundi, araba umushikiranganje w'umutekano nyuma yuko aza kuba umushikiranganje wa mbere hari mu kwezi kwa gatandatu umwaka 2020 gushika mu kwezi kw'icenda umwaka 2022. Muri politike y'u Burundi irimwo ivyinshi ndetse n'igipfungu, bamwe bavuga ko haba harimwo uguhangana ndetse no kutamenya uko buca ibintu bimeze. Uwo mwanya ndetse n'ivyo bibanza Bunyoni yagiye araronka vyagiye bikunda kuboneka ko Bunyoni yagiye arashinga imizi akanubaka systeme yiwe ku ruhande. Bunyoni kandi ntiyari umuntu woroshe muri ubwo butegetsi, ahubwo yari umwe mu nkingi za mwamba muri ubwo butegetsi. Akaba rero yari igihangange, bivugwa ko atapfunzwe ku mvo z'ubutungane canke ku mvo z'ivyagirizwa, ahubwo yapfunzwe ku mvo za politike. Ifungwa ryiwe n'irekurwa ryiwe hari n'imvo za politike, nubwo nyene bivugishije ko yobara amagara yiwe. Tugaruke gatoya ku kuntu Bunyoni yakomeye ndetse n'ukuntu yaje kuba igifyoti agakoroka. Inyuma gato yuko Bunyoni, imbere gato yuko Bunyoni afatwa, Bunyoni yitwara yigenza nk'umuntu nk'umukuru w'igihugu. General Alain Guillaume Bunyoni imbere yuko yagira ahantu aja, mbere yuko arengana amabarabara yarugagwa, mbere yuko ashika, mbere akaba yaranafise imiduga za cortege zihambaye zizengurutswe zuzuyemwo amajipe ndetse n'abagabo b'imigirigiri bafise ibigwanisho biremereye baba bamureruye canke se bamugendanira. Ivyo rero bikaba vyarerekana ko Bunyoni ari igihanganye, mbere bamwe bakavuga ko yigenza nk'umukuru w'igihugu. Bunyoni kandi ntiyahengeshanya kwerekana ubutunzi bwiwe, yagiye akunda kuvyerekana cane mu mavideo yagiye arasirikira ku mbuga ngurukana bumenyi ku marezo sosiyo, aho yerekana Bunyoni afungura akugurura ku mugaragaro ikirimba ciwe kiri muri Nkenga Busoro. General Bunyoni muri Nkenga muri Gasekebuye, General Bunyoni akaba yarerekana ko ari umuntu adasanzwe kandi afise agahugu kiwe yiyoborera. Muri zimwe muri video zamenyekanye cane zikanavugwa mu Burundi, ni igihe Bunyoni yariko arigisha mu ishengero, aho rero Bunyoni yari yabaye umwigisha, umugore wiwe akavuga amajambo y'ubuhanuzi akomeye cyane, avuga ko Imana yamuhishuriye ko agiye kuronka ikindi giti canke agiye kuduzwa.
bamwe baribajije iyo bagiye kuba first lady canke première dame mu Burundi canke n'ubundi buhanuzi ariko aravuga. Iyo video abenshi murayibuka, ariko kuba dasanzwe mudukurikira canke mutibuka ivyo umugore wiwe yavugiye mu ishengero turashobora kubibumvisha gato mbere yuko tubandanye no nganje. Imana ivugana nanje ko Imana igiye kunduza gusumba, ivugana nanje ibintu byinshi narabibonye n'ibindi ndabirindiriye. Nuko rero sinaje mu nzu y'Imana uko nyene ngaragara, kuko nakuye umugisha, nazanye ituro ry'ishimwe, ndatanga umuriyoni. Bora haba umugisha. Bwana Yesu asifiwe. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Amina. Huyu ni Profesa Musimo. Nyuma gato y'ino video yasirikiye cyane ku marezo sosiyo, hari amakuru y'ibihuha yakwiragijwe ko hoba hariko harategurwa kudeta. Iyo kudeta ikaba yari yateguwe na General Alain Guillaume Bunyoni. Amasoko atandukanye yegereye Perezida Ndayishimiye yarabandanije gucungira hafi ico gihanganye General Alain Guillaume Bunyoni kugira baburizemwo uwo mugambi wiwe ku munota wa nyuma. Uwo mugambi wiwe wo gutembagaza ubutegetsi uburizwamwo mu buryo butangaje cyane. Hari urubanza rudasanzwe rwabaye kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo rero urwo rubanza benshi bavuga ko ari urubanza rutari rukurikije amategeko, rwaniyamirijwe n'abaharanira agateka kazina muntu. Kuva ku munsi wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni afatwa, Amnesty International yaragaragaje amakenga ifise ndetse no mu kwiyamiriza urubanza. Amnesty International yavuze ko ari urubanza rutarimwo umuco, ata transparence ihari muri urwo rubanza, ndetse Bunyoni ko apfunzwe hadakurikijwe amategeko. Amnesty International yasavye ko yahuza ari umushikiranganje wa mbere yemererwa akarikurirwa kuvuga afise umuburanira. Ibi rero bikaba vyaraciye bitega utwatsi, Bunyoni akaba yaraburanye atawumuburanira mu gihe vyari bitanguye. Human Rights Watch nayo ikaba yaraciye isohora imburi canke igasohora itangazo ivuga iti ubutungane butegerezwa kuba, kandi bukaba atari ubutungane bufatiye ku mvu za politike canke uguhangana hagati mu mugambwe ndetse no kurwanira ubutegetsi. Iryo shirahamwe Human Rights Watch rikaba ryaranditse ivyo hari mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2023, basaba ko hoba urubanza rudahengamye, kandi bakanasaba ko hozamwo indorerezi canke abarebera urwo rubanza kugira ruze kuba mu muco, ndetse aho gateka kazina muntu ndetse n'ubutungane bikurikizwe. Ico bikoze abo bantu b'indorerezi canke les observateurs ntabwo bari kuriwe kuja muri urwo rubanza rwa Bunyoni. Ikinyamakuru Iwacu naco caranditse muri ico gihe bavuga ko babonye urubanza rumwe rwaciriwe ku mugaragaro, urundi rucirirwa mu kinyegero. Bavuga bati muri ivyo bihe vyompi canke muri izo mburano zombi hakaba hari bimwe mu bice vy'urubanza vyabereye mu rwihisho, batipfuza ko abantu babona ubwo butungane. Rero iyo systeme y'ubutungane ikaba yarakoresheje uwo mukenyuro kugira ibintu bimwe ntibije habona, cyane cyane mu kunyegeza, kwerekana ko ibintu vyangaye mu butegetsi. Mu vy'ukuri systeme z'ubutungane zaranse ko hari ivyo abanyagihugu bamenya, amabanga mwamwe ashobora kuja hanze. Ivyo byose vyari mu ntumbero yo kwanka kumaramaza ubutegetsi ndetse na systeme muri rusangi. Ivyo rero ntawo bideha, byarabonetse ko ari ibintu byari vyateguwe. Iyo nyifato y'ubutungane ndetse n'urubanza rudakurikije amategeko byarongereje ibibazo byinshi abantu bibaza mu vy'ukuri kukungena ubutungane bw'u Burundi bwoba bwigenga. Ibi rero kandi vyoba birimwo kwerekana ko abantu bamaranka komeye ibihangange mu butegetsi birimwo gucirirwa imanza, haba hari amabanga menshi ubutungane butifuza kaje habona, cyane ubutegetsi butabugomba ko bishigwa habona. Mu kumviriza urubanza rwa Bunyoni, bamwe bari bugaranywe, abandi bugaranirwa hanze kugira ntibumve ibihavugirwa. Kuba rero hatari hari les observateurs indépendants ntabwo navyo bari ibintu byashimiwe cyane,
aho rero hatumye habaho communication iri limite na cane ku manza nyinshi byagiye bituma habaho imburano zidaciye mu muco, ndetse ivyo bimwe bakamwe bakabifata nko kugomba kunyigeza ukuri. Muri ivyo bihe rero ubutungane buboneka nkaho ari urubuga rwo guhanahana ivyiyumviro ndetse no kumviriza buri umwe wese mu bwisanzure bwiwe, na cane hakoreshejwe ivyabona ndetse n'ibindi bimenyetso bishobora gushigikira umuntu. Ivyo byose rero bikaba bitarakozwe na cane bivanye n'icuka kibicari ciri mu butegetsi. Iyo Bunyoni mu vy'ukuri yoba yariko arategura gutembagaza ubutegetsi, ntabwo yari kuba ari wenyene, ivyo byo ntibishoboka. Ababikurikiranira hagufi bibaza igituma Bunyoni atapfunganywe n'abandi boba bari bateguranywe canke bari bafatanije gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, na cane ko abo nta numwe yigeze avugwa mu mburano za General Alenguiyome Bunyoni. Ntabwo bibaho mu mateka y'isi ko umuntu ashobora gutegura kudetari bumwe. Bivugwa ko rero Bunyoni nimba yaragirijwe gutembagaza ubutegetsi yagomba kuburanishwa n'abandi canke tukumva mwandi mazina yabo baba bimufashije. Ibi byose rero amwe mu masoko twakoresheje ibiganiro avuga ko hari bamwe mu bicocoro vyo mu mugambwe ndetse no mu butegetsi byoba byafatanije na General Alenguiyome Bunyoni, ariko nanone bakaba baranse kubivugira ku mugaragaro kugira badahungabanya inzego z'igihugu, na cane ko abo bari bafatanije na General Alenguiyome Bunyoni abeshi byari bihangange bikomeye mu butegetsi n'uno munsi bakiburimwo nkuko twabibabwiye. Mu vy'ukuri imburano ndetse n'urubanza rwa General Alenguiyome Bunyoni bwarerekanye amabanga akomeye y'ubutegetsi ndetse no gucanamwo hagati y'ivyo bihangange vyo mu mugambwe CNDD FDD, na cane uguhangana gukomeye kuri abita ko bari miragi rya Petero Nkurunziza, bamwe bita Sogo, ndetse no ku rundi ruhande rw'abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yakoresheje ako karyo ko gupfunga Bunyoni nko kwikura ko abari bamumereye nabi, bamubwira ko gutwara byamunaniye, ndetse n'abagomba kwishira hejuru. Perezida Ndayishimiye akaba yagomba kubaha agasopo ko uno munsi nawe ariwe afise ikibanza ca mbere mu gihugu, ko n'uwundi wese azohirahira akagerageza kumukomakoma azobona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Perezida Evariste Ndayishimiye mwibuke ko mu gihe hariko haragenwa uzosubirira Petero Nkurunziza, siwe yari mu kibanza ca mbere, ahubwo wari mu kibanza ca mbere yari Pascal Nyabenda, nkuko Petero Nkurunziza yari yaranabivuze umuntu umwe wenyine na rudenda atarahemukiye umugambwe ni Pascal Nyabenda. Ivyo rero kuba Bunyoni yarabonye Ndayishimiye abaye mukuru w'igihugu byaramushafuje cyane, ari naco catumye ivyo guhangana vyagiye bikunda kwibonekeza. Kuba Petero Nkurunziza yarapfuye giturumbuka mu kwezi kwa gatandatu 2020, ivyo vyarateje icuka kibi mu butegetsi ndetse ibihe vy'ingorane ndetse no gucanamwo mu mugambwe biba biratanguye. Umuzo wa Evariste Ndayishimiye ku butegetsi akaba perezida w'igihugu ntivyaciye bikuraho icuka kibi ndetse n'inguvu bamwe mu bihangange byari bifise zari zarubatswe kuva mu myaka irenga 15 y'ubutegetsi. Bunyoni yafatwa nk'umwe mu bihangange bikomeye cyane mu butegetsi. Muri ino contexte, ipfungwa rya General Alenguiyome Bunyoni rishobora gusigurwa na bamwe mu bakurikirana hagufi ivya politike nkuko ari intsinzi ikomeye ya Evariste Ndayishimiye, kuko yumva ko akwiye Bunyoni azobakuye ko intambamyi ndetse na menace ku butegetsi bwiwe. Ivyo vyose rero yumvisha ko bigiye gusubiza hamwe abagumyabanga, ariko ivyo siko vyagenze nkuko vyabonetse mu mwaka wa 2022. Bunyoni mu nyuma yaje kuboneka nk'intambamyi ikomeye ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ifatwa n'ipfungwa ryiwe nyuma ryaje gufatwa nkaho ridakurikije amategeko, ahubwo ari ibintu vya politike, ndetse CNDD FDD mu vy'ukuri yarahanganye bikomeye mu binyuze mu bihangange vyayo. Perezida Ndayishimiye ntiyigeze yemegwa n'ivyo bihangange, ariko kutemegwa vyatumye afata ingingo zimwe zisa n'izikomeye, harimo no gupfunga Bunyoni. Ivyo ko ari nko gutanga warning canke gutanga imburi kwerekana ko uzohirahira wese akamwataka ibintu bitazomugwa amahoro. Ariko nkuko vyagiye bikunda kugenda ku muri CNDD FDD, muri CNDD FDD hamamwo uruhagarara, kandi mu vy'ukuri
byinshi biraje ahabona nubwo biba byabanje kunyegezwa. Alain Guillaume Bunyoni mu nyuma yaraburanishijwe ariko ntibyakuye ko n'ubundi hakomeza icuka kibi no guhangana no gucanamwo, aho bamwe basaba bati rekura Bunyoni, abandi bati Bunyoni nagumemwo. Gushika rero runo munsi ibintu byari bikigoranye cyane. Ifungwa rya Bunyoni ryafashwe nk'ikintu kidasanzwe, ariko bamwe n'abandi bavuga ko Bunyoni yapfunzwe ku mvo za politike, ariko nawe yari yamirije ko ifungwa ryiwe ridakurikije amategeko. Imbere ya Supreme Court canke Cour Supreme, Bunyoni yavuze ko yumvirijwe Igitega. Bunyoni yari yamirije ndetse yiyamiriza cyane ukuntu apfunzwe, aho yavuze ko apfunzwe bunyamaswa, kandi akaba yaranavuze ko kuba yarapfunzwe akugaranirwa ahantu ha wenyine mu gihe kirenga imyaka 2, ibi byose bikaba byerekana agatotezo ndetse n'agahazo yakorewe. Ibi rero bikaba byaratumye Bunyoni anakura mu bibazo by'ubugwayi, aho yashobora kwemererwa gusohoka inshuro 2 zonyine mu cyumweru, mu gihe ivyo byabaga ari ibintu bimumereye nabi cyane. Bunyoni rero mucamanza yishuye ko amagara ya Bunyoni yitabwaho neza n'abaganga bamukurikirana, bitandukanye n'ivyo Bunyoni yavuga. Inkuru ya SOS Media Burundi yavuganye n'amasoko atandukanye mu mwaka 2025 yavuga ko Bunyoni ashobora gupfira mu ibohero. Iyo nkuru kandi yavuga ko hari amahirwe menshi yuko Bunyoni adashobora gusubira mu ibohero ari muzima nyuma y'uko ajanwe mu bitaro kubera ibintu yariko aracamwo. Bavuga ko ibintu Bunyoni yakorewe atamuntu nubwo yaba ari umwansi wawe wavyipfuriza. The US State Department ni ishami canke ni departement ya Amerika ikurikirana ibibazo cane mpuzamakungu. Muri 2023 yarasohoye raporo y'agateka kazina muntu mu Burundi, ikaba yaragaragaje yerekana ukuntu Bunyoni apfunzwe. Bavuga ko afunzwe nabi cyane, kandi ko burya apfunzwemwo bishobora kubangamira amagara yiwe, ndetse n'uburyo apfunzwemwo bishobora guteza ikibazo bikanamuviramo urupfu, bivanye nuko apfungiwe ahantu harimwo abantu, ibohero ryuzuye abantu, ariko akaba ari mu gasho ka wenyine. Ariko nanone n'ibibazo by'isuku barabigarutse ko, ndetse no kuba yoba yaranakorewe torotire, ibizwi nka physical abuse cyane se kuba yaraborejwe igufa. Izindi raporo zitandukanye zigaragaza ko Bunyoni atitabwaho neza n'abaganga, bivanye nuko yapfungiwe ahantu ha wenyine. Shirahamwe ya Kati Burundi naryo by'umwihariko ryarasohoye raporo rivuga ko imfungwa za politiki akenshi zihura n'ibibazo birimo gupfungwa nabi ndetse no guhohoterwa bikorwa n'ubutegetsi, na cane ko bamwe bataronka n'uburyo bwo kuvuzwa. Irekurwa rya General Guillaume Bunyoni yoba ari igitutu Perezida Ndayishimiye yashizwe ko. Uno munsi biraboneka neza ko ifungwa rya Bunyoni ari kumvo za politike, ariko n'irekurwa ryiwe ni kumvo za politike. Ariko bamwe mu bakurikirana hagufi ibintu bavuga ko Bunyoni yarekuwe kumvo zibiri zishoboka. Yoba yararekuwe nk'igitutu ca bamwe mu bajenerale muri CNDD FDD bashize kuri Perezida Ndayishimiye, ariko abandi nabo basesanguzi bakavuga ko Bunyoni yarekuwe kubera ko yaratakira intambamyi adateye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye. Irekurwa rya Bunyoni kumvo z'amagara yiwe bamwe barifata nkaho atari vyo, ahubwo ngo ari kumvo za politike, na cane ko amagara yiwe batayanezwe cane, ahubwo bareba ku ntambamyi yarateje kuba ashobora kuba agifise amanyama ashobora guhungabanya Perezida Ndayishimiye, nayo ndi vy'ubugwayi vyo ngo ntibiza ku mwanya wa mbere. Ikindi kandi bavuga nuko irekurwa rya Bunyoni atari ritakurikije amategeko, ahubwo ari ikibazo cyo kubalansinga canke kugerageza kugarura icuka ciza mu butegetsi bagananiwe kugeza hatemba kandi burimo guhangana kudasanzwe. Wabuze ari igihangange mu butegetsi yaraciwe intege, uno munsi nta nguva gifise, yaba mu buryo buri physique, mu buryo bw'umubiri, ndetse no mu buryo bwa politike. Gutyo rero kuba arekugwa nta kibazo kirimo ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ku rundi ruhande
kino cemezo cyo kurekura Bunyoni kiratuma biboneka ko mu Burundi hari icuka kitari ciza, mu gihe bagomba kunyegeza ko mu Burundi hari ibibazo bikomeye cyane, ndetse mu gihe kandi Bunyoni ngo yoba ashobora kuba intambamye mu matora yimirije imbere, ndetse na cane ko Perezida Ndayishimiye ubu yabaye umukuru w'ubumwe bwa Afurika. Ikiboneka coco ni uko Bunyoni yarekuwe ku nyuma y'uko habaye ibiganiro muri systeme ya CNDD-FDD, kandi systeme ihoramwo intambara zidasanzwe. Bashitse mu gihugu hakoreshejwe intambara, no kuva ku butegetsi bazokugwako n'intambara. Ntibikira agaseseswa rumuri mu Burundi, ubutegetsi buhari bwaracitsemwo ibice, kandi gusubiranya ubwo butegetsi bizogorana. Ibi vyose rero vyerekanwa n'ibikorwa vya misi yose bihaba. Gutyo rero Bunyoni yarafashwe arapfungwa, ariko kubera ko atakiri ikibazo gikomeye ku butegetsi yararekuwe. Ibi rero vyose vyerekana ko ibintu bitaba vyifashe neza, nubwo bamwe babibona mu mbono zitandukanye. Ni ngaha duciye dusozera ino nkuru ndende twari twabateguriye ku vyerekeye Bunyoni n'ipfungwa ryiwe. Ndabakengurukiye bwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro. Tuba dufise amakuru benshi atandukanye tuvana mu masoko yacu atandukanye, yoba mu vyanditswe mu binyamakuru, izavuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi, ayo twakuye mu masoko yacu, mu bwabwe CNDD-FDD ndetse n'ahandi. Bose murayakurikira mu buryo bw'idonito. Ndabakengurukiye cyane rero, mu kanya tuze kubana ku zindi nkuru.